bantenge imwe ndabaramukije amahoro y'Imana abane namwe kandi ndabifurije umwaka mwiza wa 2026 muzogire amagara meza amahoro n'amahonda bitahe iwanyu. Nitwa Hicintuka Silivane kuboba bambonye irya mbere hanyuma nkaba mba mu gihugu c'Ububirigi. Uwu munsi rero ndafise abatumire bagomba kuganira nanje kandi namwebwe mubonereho kumviriza ikiganiro cacu bishobora kugira ico kibunguye, na cane cane ndatumira abantu batarubaka ingo zabo kugira ngo iki kiganiro ntikibacike. Mfise abantu b'abagabo rero imbere yanje canke abashingantahe bivanye n'ico bobo bashaka kwitwa nibo ngomba tuganire ku kintu cerekeye ukuresha. Ndabahaye ikaze batumire banje mwumve muguwe neza kuri shene ya Ntengimwe. Kaze mugabo rero ikintu nashaka kumenyesha abadukurikirana nuko aba bantu batashimye yuko tuberekana kuri kamera muje kumviriza ivyo batuganiriza, nibaza ko bija kubagirira akamaro gusumba kubabona amaso mu yandi. Ndabakiriye rero muramutse abatumire muramutse abadukurikirana abakunzi ba shene Ntengimwe. Murakoze, turaramukije ubwa mbere na mbere wewe watwizeye ukadutumira. Ubugira kabiri turaramukije abazokurikirana ishene YouTube ya Ntengimwe. Amahoro y'Imana azabane nabo kandi bazobagirana ibihe vyiza muri iki kiganiro natwe. Urakoze cane ugubwe neza. Yego nanje ndabaramukije mwebwe muriko murakurikira iyi shene ya Ntengimwe. Turashimiye cyane kandi uwadutumiye mwese hamwe nawe turabifurije umwaka mwiza ugiye gutangura kandi twizeye ko n'umwaka turiko turasozera wabagendeye neza uwo bitagendeye neza. Nibaza ko Imana izobana nawe umwaka utangura ukagenda neza. No kumurakoze. Murakoze cane kutwifuriza umwaka mwiza, namwe uzobabere mwiza cane. Ivyo muriko murasengera Imana izobibishure. Rero ikiganiro tugiye kugiriranira ndashaka tuvugane ku kintu cerekeye kuresha. Kuri mwebwe kuresha niki? Murakoze. Jewe uko ndavyumva kuresha ni mu gihe umusore aba abona yuko ageze mu bigero vyo kubaka, hanyuma akaba ari mu gihe co kurondera umukobwa canke umwigeme yipfuza ko bazokubakana mu gihe bazoba bumvikanye bakabona ko bibereye. Nawe wokivuga ko iki Kuresha mu majambo make jewe ko ndacumva ni ukugerageza gukwega umuntu umwizanako ukoresheje uburyo bw'amajambo canke n'ibindi bitari amajambo. Mu gihe naho co kubaka no kugerageza kumvisha uwo shaka ko mubana, umwumvisha mu majambo amuryohera canke no mu dukorwa tumwe ugenda urakora dushobora gutuma umwizanako, uvuga ngo tumukwega kugira agukunde. Ni ukuryoshya rero. Novuga ko ari ukuryosha ariko hari igihe usanga kuryosha bifise intumbero itaba ari intumbero nziza. Hari igihe usanga harimo reka tuvuge yuko ari ukuryosha mu buryo bwiza, atari uburyo budafise intumbero. Yego. Nuko murakoze cane abadukurikirana. Nashaka ndababwire yuko aba bantu ni abantu bubatse. Sinafashe imisore itarubaka ngo
ngo itubwire ibyo itaracamwo ngo bobe babizi, bobo barabizi, n'abantu bubatse. Wewe woba umaze imyaka ingahe wubatse? Jewe si mikeye kuko umwaka uza nzoba nkwije imyaka 10 nubatse. Yego. Aho ni byiza, urumva ko imyaka 10 uri mu rugo uba umaze kugira experience ntoyi. Nawe? Jewe haranda mugenzi wanje ndamusumbaho gatoyi, imyaka ni 16. Maze imyaka 16 murumva ko atari mikeyi. Ni fois 2. Yego. Ni nka fois 2. Oya ntishikira fois 2 kuko niyo barugwiza kabiri nawe nyine kuko ari mu gukwiza 10. Nivyo. Murakoze kutubwira imyaka mumaze mwubatse, ni ukugira ngo abaja kutwumviriza babagirire icizere yuko mutubwira ibyo mwabayemo. None hariho ikintu iyo umuntu ariko araresha bita kugipoto canke kugicamwo kuri ta yacu je nkireshwa niko bakivuga, ubu sinzi yuko bakivuga ngo kugipoto canke gutanga ipoto. Vyari biki? Ni biki murakizi? Muba mwarariye ipoto? Murakoze. Ico twebwe ku gihe cacu barashobora kuvuga yuko ari ukugipoto cyangwa kubitwa ipoto cyangwa kugicamwo. Izo mvugo zose zarakoreshwa, ariko kugicamwo cyane byari bigwiriye mu rwego rw'abanyeshuri bo muri kaminuza. Ariko insiguro yari imwe gusa. Ico nibaza kugipoto ico ari cyo, abariko baratwumviriza baraza kutubwira nabo ngene babizi. Ndiko ndavuga nk'uko jewe ndavyumva. Ico jewe noba nita kugipoto canke kugicamwo, ni mu gihe uri umusore ugiye kuresha umukobwa ukamubwira iciyumviro ciwawe ko ushaka ko muzobana, Imana iyo bashoboje mukaronka ibibondo mukagira umuryango. Ico gihe ico bita rero kugipoto, jewe nita kugipoto, ni mu gihe akwishuye nabi, kuko ugiye ukamubwira iciyumviro ciwawe hanyuma akakubwira n'ubupfasoni, mu rupfasoni akakubwira akarorero nk'ubu ko asanzwe baramureheje imbere y'iwawe, hari uwo bari kumwe akabikubwira mu rupfasoni nk'uko nabo bamubajije mu rupfasoni. Ico kuri jewe sindacita ipoto. Ariko ico noba nita ipoto ni mu gihe ngiye ndamutumbereye nkamubaza, nkamushikiriza icifuzo ciwanje, hanyuma nawe akanshinyagurira, mu kunyishura akanshinyagurira, binashobotse akantuka. Ari hamwe no mu nyuma aca agenda abwira n'abandi bantu tikaya gahungu kaje kundondera mbona tudakwiranye ataco kamaze. Ico nico no kwita kugipoto. Yego. Hama kugicamwo navyo kuvuze ngo vyavuga abanyeshuri, cari igiki co bacamwo? Nimba ukizi? Jewe numva nguti no kugicamwo, ariko sinzi, ngira ngo mugenzi wanje sinzi neza ko mugenzi wanje ngira arashobora kuza kundusha arico, niba hari ico abizi ko itandukaniro cyangwa isano araza kutubwira ko vyumva. We hari icuzi iyo bavuze kugicamwo? Kugicamwo abantu baciye kuri kaminuza bakaba baharara bakanahafungura. Hariho aho bafungurira, imbere yaho babahera ivyo barya, uragenda imbere twavuga nka gishe dufate, genda ugatora isahani yawe, ukerekana ikarata ikwemerera kuza gufungura ngaho hantu. Hanyuma iyo karata bakayitobora, bagatobora ku itariki, hanyuma bakaguha ivyo ufungura, bakaguseriva hanyuma ukagenda. Aho hantu rero haba hariho kugira ngo habe tuvate urutonde kugira ngo abantu ntibasugumane cyane, haba hariho icuma, ni nka bariyeri, dufate ko hariho bariyeri. Donc umaze kuronka ivyo ufungura baca muri iyo bariyeri, hanyuma ugaca ugenda
ku meza yawe ahurira. Yego. Rero byarashika yuko umuntu iyo karata yiwe ishobora kuba yaraheze canke akaba atanayifise agapfa kugenda bakagira gute bakanka kumusiga hanyuma agaca agenda agasubira inyuma batamuhaye donc agaca muri ya barriere atakintu afise nivyo rero bita ngo guca mu cuma yagiciyemwo bakincishijemwo ataco bamuhaye no kuvuga rero muri ivyo bintu vyo kuresha naho baca babigereranya nk'umuntu yaraje arondera ubucuti n'iki hanyuma akagenda atacara munsi ngo bakimucishije kandi vyari bimara amaci urumva ugiye abandi bafise intuze yimba vyari bimara amaci kuvuga ko n'uwo muntu nawe yagenda amara amaci naho rero ivyo bintu vyo kugicamwo donc no guca mu cuma ico cuma yari iyo barriere no kuhaca atacu ufise no kugenda imvumure muri baki. Yego hari n'abandi bicaye benshi muri iyo resitora bamaze kuronka ivyo bafungura ukaca ngaho uva muri ico cuma bariko barakuraba n'amasoni n'akantu urumva ko kugicamwo vyari ibintu bimara amaci none umwe hari uwakibacishijemwo mukiriko muraresha mbo jewe novuga ko atawakinshishijemwo ariko ivyabaye sinzi ko navuga ko nagiciyemwo mu rupfasoni mu rupfasoni ntibibaho kuko watubariye ko kugicamwo ari uba yakugaye mu majambo make rero sinagiciyemwo gusa ariko jewe ivyambayeko nuko nari heje nk'indi misore yose ukabona umukobwa ukamugenzura ukagenza buke uraba ukabona ukavuga ati uwo muntu nomwegera nkamusaba ubucuti buzohava budushikana ku mugambi w'iterambere ry'umuryango rero je cyambaye ko naramupropose naramubajije ndamusaba ubwo bucuti ariko nasanze hari abandi bantanze hari abandi bamubonye imbere yanje cyangwa bantanze gushikiriza iciyumvira imbere yanje hanyuma bimbwira mu bugwa neza hanyuma ndavuga nti murakoze kuko twavanye neza naravyakiriye kuko nabonye yuko atakosa ririmwo atakosa nkoreye ari uko gusa hari uwundi yantanze kumushikiriza ico ciyumviro c'ubucuti. Ego n'ubundi umuntu ntaba yagenewe kurongora canke kurongorwa n'uwo ari we wese umwe wese aba afise uwo yagenewe umva ntawo kwemera babiri canke batatu zoca biba intambara weho nawe waragiciyemwo canke jewe ntaco naciyemwo kubera nta bantu benshi novuga ngo narareheje naragiriye ubwo buntu bwo kutagicamwo wareheje rimwe ivyo ari byo vyose ngira ngo ego reka mvuge ko ari rimwe kumenga urajaniranye uratubeshe canke nuko abo bareheje ngira ngo nawe ntibakwemeye mu rupfasoni bakwishura neza nk'uko n'uyonye vyagenze. Jewe Imana nagize nuko jewe naba navyiyumvisemwo ngira narerekwa hapfa kinshije bose namwegera kabisa. Hanyuma reka tuvuge ku abakera ngira ngo ivyo tuvuga ngo ni uguhabwa ipoto canke ngo ni ukugicamwo nibaza ko ari bimwe bita ngo ni ukubenga ariko novuga ko ari ukubenga mu buryo butari bwiza mu buryo bwo kubabaza umuntu nibaza ko ivyo vy'ipoto ngira ngo si umuco mwiza kuvuga ko ipoto no kuvuga ngo uwo muntu ugenda umubabaje ugenda umumaramaje yego urashobora kuba utamushimye cyane utashimye birashika yuko umuntu utamushima n'ibyo ariko ukamuhakanira ukamubenga mu rupfasoni guhabwa ipoto rero ntibigenda neza hari igihe ugenda watutswe ubwiwe nabi uvugwa ahantu hose kandi wowe waje utaje uri umuntu mubi cyane urumva rero ko atari umuco mwiza uwo muco w'ipoto no kugicamo si umuco mwiza ngira ngo nk'abantu basenga nibaza ko abantu bakora ivyo ntibaba ari abakirisu
ari umukirisu nabone babandi ngira ngo bataba barabyumva neza. Mugabo kubenga rero urumva mu kirundi c'ukuri kuvuze ko ari kubenga, nta kubenga kwiza no kubenga kubi kubaho ndibaza, sinzi mu kirundi byose vyitwa kubenga, mugangira aho bariho nk'ivyo twokwita ku gipoto ukubenza akakubengana akagaye canke akakumara. Jewe ko niko ndavyumva kuko hariho nk'umuntu akubenga urumva umuntu ntakubwira ngo ndakubenze ngo ndakwanse hari igihe arabi amajambo atari bukubabaze ati mfise uwundi muntu ndumva hataragera yego. Mugabo nibaza nti abakobwa bariko baradukurikirana naho nyene wibesheye ukavuga ngo ndafise umuntu atawufise, hanyuma yaje gukoresha agacaca kuvuga ati urya ntimuzomureshe burya arafise uwundi. Nibaza ko bitoba ari vyiza vyoba bikuzibiriye isoko, ngira ngo boraba urundi rupfasoni bakoresha ntihajemwo no kubesha ngo ndafise uwundi. Peut-être ngira ngo bovuga ati ntiharagera canke ndacafise utuntu ndiko ndakora, ngira ngo vyoboneka neza gusumba kwibeshera ngo ndafise uwundi. ntabuciriyemo jewe ndafise akantu novuga kuri ako ko umukobwa ashobora kubwira umuhungu ngo arafise uwundi atabafise. Nk'ivyo jewe igihe ciwanje co kuresha nari nafashe umugambi yuko umukobwa azombwira nzoresha akaca ambwira ko amufise ko afise uwundi bari kumwe, ari kugira ngo arindire arabe ingene bimeze. Ko mw'ico gihe nafata ingingo yuko akambwira yuko amufise, yuko jewe ntazosubira kumubaza ico agenda afashe uko nyene. Yego. Urumva wowe wari wihaye ingingo, none we uriko uraresha canke uhanura uwundi muntu uwo mubwira ati ndafise, yokwensista canke yoca agarukiriza ngaho mwifate nk'uko mwoba muri abasore nk'uwo mwanya, abasore mwobahanura iki uwo babwira ati ndafise? Jewe co nohanura imisore ntaciye hirya no hino, nibaza ko uwutera uburezi ngo arabwirenza, jewe arabwibanza. Jewe nibaza ko nomera nk'uko mu majambo make nuko uwo mukobwa yoraba iyindi jambo akoresha mu gihe atamufise, ariko akareka kuvuga ko amufise abwira uwo musore, kuko uwo musore yoba ariko aramurondera. Jewe nomuhanura yuko niyakubwira ko amufise, jewe numva wocuba ukitwa nk'umushinga ntawe ukavuga ati ko asanzwe amufise sinza kubicira urugendo barimwo, reka ntenyenye aramufise ndonderera ahandi. Niko nohanura uwo musore baba babwiye uko. Mugabo nkanura n'umwigeme yuko mu gihe atamufise yoraba ukundi amubwira. Nawe umuhanura iki? Jewe nomuhanura kugarukirizaho akubahiriza ivyo bamubwiye, niba afise no kuvuga ko hari uwo yemereye. Niba abeshe urumva ivyo biramuraba, urumva no kuvuga ngo abeshe naho abakweretse ko atagushaka, ntagushaka afise, urumva arafise, urumva we ntagushaka muri make arafise. Jewe novuga ngo ugarukirizaho. Abo bandi rero bavuga ngo bariko barapima, nyene upimye nabi bikakubana ukundi, jewe nibaza yuko akubwiye gutyo ugarukirizaho. Hanyuma nk'uwakwemeye nawe mwebwe mwaca muruvomera gute urwo rukundo? Ndavyite kuvomera kugira ngo rubandanye rukura, mwabigenza gute? Kuruvomera biravana n'umuntu, abantu twese ntituruvomera kumwe, ariko ntihabura aho duhuriza twese. Nko kuruvomera urumva uburose uwundi muntu agira yinjire mu buzima bwawe, mwumvikanye mubwire mufatanye urugendo ruzobashikana ku mugambi. Rero mw'ico gihe hari igihinduka, nkawe w'umusore ubuzi yuko nko mu gitondo
ufise umuntu utegerezwa kubaza ingene yaraye kugira wumve uko yaraye komsa nawe amenye ingene waraye. Ubuhinga bwarateye imbere si nk'abo hambere vyasaba yuko agenda agafata urugendo rurerure akicisha iwabo agasaba umucanwa w'itabi kugira arabe ko naka gikomeye umugenzi wiwe akomeye. Twebwe ubuhinga baravyoroheje, uratora agatelefone ushoboye kumutelefona ukamubaza ingene ameze ko yaraye cankwe ukamwandikira aka message nawe akakwishura komsa ukirirwa uzi neza yuko umukunzi wawe ameze uko ameze nawe azi uko umeze. Ikindi ni mu dukorwa duto si ngombwa udukorwa tunini akabona yuko hari uwundi muntu yinjiye mu buzima bwiwe atari wenyene atari inyakamwe. Yego ari urubanza mufise nawe afise akanya mukajana ari ubwo iwabo nawe ari ubwo iwanyu mukajana kuko muri ico gihe muba mwarafashe intumbero ari no mu gihe nyene mwifuza yuko n'imiryango ibabona. Urumva uko ni kwagukomeza kwa rukundo kuko umweretse abantu arahimbagwa akabona yuko ivyo wamubwiye biri mu kuri muri mu nzira nziza. Jewe ko niko mbona muri bimwe vyo kuruvomera wobigenza niko wabikoze nawe. Okay, nawe nuko wabigenjeje canke hari akandi gukongerako? Nkuko mugenzi wanje abivuze no kumubaza ko yaramutse kandi ukabikora dufate iminsi yose kumwifuriza kurara neza. Hari igihe aba afise nk'urubanza ukamufasha kumuherekeza yego ushaka kubana nawe. Yaba afise intuze yaba afise waba ufise icumuha nk'impano ukayimuha bimwe twitakaga ukayimuha nuko je ndavyumva numva mubihuriza. Je hariho nigeze kumva sinzi ko ari byo canke atari byo ngo uyu muhungu amaze gupropoza umukobwa akamubwira ati ndakwemereye urukundo turakundanye, aca avuga ati aha jewe ndatsinze rurayi, agaca agenda akiraramira ati umukunzi naramurose. D'après y'ivyo muvuze numva donc uko navyumvise atari vyo, urukundo ruravomerwa. Ako ka message karakenewe, abahungu bakiresha mumenye ko mutahejeje. Kandi ico nokongerako nuko abakobwa bakunda umuntu abaganiriza cane, mukundanye akirirwa ataronse aka message c'est pas bon, mwisubireko nkuko aba banararibonye babitubariye uko babigenjeje barandika aka message binakunze ukanaterefona ukumva ijwi ry'umuntu kuko hariho ushobora no kukwandikira ngo arakomeye kandi adakomeye. Wumvise ijwi rero nibaza ko biba vyiza gusumba. Mu gusozera iki kiganiro mwumva hari ico mwohanura abasore bakiriko bararesha canke inkumi zireshwa? Hari akajambo mufise mwongerako nk'abahungu bariwe nk'akanoti par exemple, bariwe nk'akanoti n'abakobwa hanyuma bakabaheba? Hari ico mwumva dufate nk'umuhungu yatanze nk'ikado agaha nk'umukobwa hanyuma wa mukobwa mu nyuma akamuheba, mwumva ako gakado yoja kukamwaka canke yoheba ati nta kundi? Murakoze. Kuri ico je co ndacumva wamuhaye akaganuke mwico gihe wakamuhaye ukibona ko bikimeze neza. Nta mpamvu yotuma uca ugenda ngo mwishuze ngo twaduganuke twawe ngo ni kubera vyahindutse. Ikindi gusa nosaba nuko yaba umuhungu yaba umukobwa iryo bavuze boryomako. Bafunditse umugambi bakawufundika mu gihe atari intambamye niniya, umwe wese akirinda kurondera uwundi kuko ubu hariho ivyezi ukumva umuntu yaba umukobwa canke umuhungu ngo ntari kumwe n'umuntu umwe ngo kubera umwe ngo ashobora kumuheba.
bigaca bimusaba uwundi mwanya muremure ngo kugira arondere uwundi. Rero uwo nubaza ko atari umugirwa mwiza, ico nobuhanura nuko umuntu yoshima uwumwe nyimba ari umuhungu agashima uwo mukobwa umwe bavuganye, umukobwa nawe agashima uwo muhungu umwe, bakabandanya mu nzira bishitse bigashika ku musozo bimeze neza. Kuko ico bifasha ico biratuma hatariho abandi ku ruhande bamwe wabwiye bazi ko bakunda kandi ubangikanije utabasigira igikomere, kuko gishobora kubasigira igikomere arico kenshi n'ibikomere abantu bavyakira kumwe, hariho abo bigirira ingaruka mbi bivanye n'ukuntu umutima wabo umeze. Nohanura yuko yaba umuhungu n'umukobwa bobandanya urugendo, hanyuma bigize aho bikwamira uwo ugaheza ukavuga ati ndafashe ingendo, umugambi wo kurondera uwundi ukamurondera mu rwaneza ata wundi ari ku ruhande ubabaje. Niyo mpanuro notanga. We hari ico wokongerako? Jewe nta kintu kinini hano wokongerako kuri ivyo mugenzi wanje avuze. Ni ukuvuga ngo impano wayitanze nawe yoguhakanira. Nibaza yuko ikintu umuntu yatanze umva impano no gutanga ntuba mwaguze. Si ukuvuga ngo hari eshanje muba mwaguze. Ivyo rero ndumva ata muntu yogira yovuga ngo nsubiza mudashimanye mu nyuma mukabona ko mwari mwihenze, barashobora kubihagarika umuntu agafata. Kandi urumva kureshanya nta kontra umuntu muba mwasinyiraniye, si mariage, ntimuba mwasinye muri etat civile canke mw'isengero, nta mpeta muba mwambikanye. Rero guhebana mu bugwaneza nibishika, kuko niwo mwanya wo kwigana. Kandi kuri jewe hakuru urwo ruja kugenda nabi, nibaza yuko vyopfuma bipfira muri fiançailles. Nuko rero mugira ibihe vyiza, mwakoze cane, nibaza ko nitwabatumira ikindi gihe muzotwitaba. Nitwe tubashimiye, mwakoze cane, no kandi kanya kazoboneka tuzobitaba atakigoranye. Murakoze. Turabashimiye cane ko mwakurikiranye chaîne yacu. Mugire mutange marayike n'amakomenti kuri ibi biganiro tuba twagize, mugize ico mubivugako ngira ngo biratanga inguvu ku muntu aba yateguye kino kiganiro, kuko ni igikorwa kidasanzwe. Murakoze.